Ibihe byiza kuri mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Rero ni umwanya w'amakuru agezeko aba ariko aragarukwako cane hirya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko twama twabikoze kuri igenekerezo rya 19 tugira ngo tubashikirize amakuru ariko aragarukwako cane hirya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi, amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira zirabana n'umutekano ndetse na politike. Turaza kubabwira zuguru iriko iravugwa cane mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza kubabwira amakuru ahambaye kubera iki Perezida wa Union Africaine atatumiwe mu nama ya G7. Muri ano makuru turaza kubabwira akaga gakomeye cane Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora guhura nako mu gihe ariwe arongoye ubumwe bwa Afurika, ariko nanone bagenzi we ndetse n'amanama akomeye akaba yagiriza Ndayishimiye ko akora ibintu ahubutse. Muri ano makuru turaza kubabwira ibijanye n'ivyo bamwe n'abandi bariko baravuga, ni mu gihe Ndayishimiye we yatangaje ko ari umukuru w'ibihugu vya Afurika yunze ubumwe. Muri ano makuru turaza kugaruka ku bintu vyinshi cane bivugwa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, bikavugwa yuko ata bushobozi afise bwo kurongora ubumwe bwa Afurika. Muri ano makuru turaza kubigarukako, tuze no kubabwira nyine n'ibindi vyinshi biriko biravugwa kuri uyu mutegetsi wo ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tukiri kuri Ndayishimiye turaza kubabwira ibikomeye cane biriko biravugwa, ni mu gihe Kiliziya Katolika yagiriza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye kuba bwarananiwe no gutunganya igihugu kuri ubu ngubu. Abarundi bakaba bari mu bukene ndetse n'ibibazo bidahera bivanye n'uko Ndayishimiye ngo vyoba vyaramunaniye gutwara. Kuri ubu ngubu Ndayishimiye akaba yaragize ishavu rikomeye cane aritura abasenyeri ba Ekiliziya Katolike. Muri ano makuru turaza kubabwira intambara ikomeye cane iri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Ekiliziya Katolike, aho bamwe n'abandi babona yuko ivyo Ekiliziya Katolike iri kuvuga ari vyo kandi ko bishobora guhindura ibijanye n'amatora yimirije mu mwaka wa 2027 ndetse bikaba byanahindura ibintu. Ni mu gihe bamwe mu bariko bararwanya Perezida Evariste Ndayishimiye bavuga yuko na Ekiliziya Katolike yabibonye kandi ko Ndayishimiye ko nta bushobozi afise bwo kurongora Uburundi kuko vyose vyamutaye kuwa amazi, no mu gihe bivugwa yuko igihugu impamvu capfuye ngo coba carishwe nuko Ndayishimiye atumvira abashikiranganji, atumvira abajenerali, atumvira buri umwe wese wundi, apfudika ingingo, barara bafuditse ingingo maze bugaca yahindutse mu gitondo bivanye nuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye aba yayanse. Ivyo vyose bigatuma igihugu kibandanya kugwa mu isanganya. Turaza kugaruka kuri vyinshi amasoko yacu yagiye arashira ahabona. Muri ano makuru kandi turaza kugaruka ku cuka kibi kiriko kiravugwa muri CNIDH, murwi w'igihugu jejwe agateka kazina muntu, aho hariko haravugwa icuka c'ibiterasoni muri uyu murwi nyine, aho umwe mu ndongozi nkuru avugwa ko yagize uruhara mw'inyuruzwa ry'umwe mu bakozi, aho hariko haribazwa ingene CNIDH yakagombye kuba ikingira abanyagihugu. Kuri ubu ngubu ari bo yatanguye nyine gusubiranamwo ndetse no gukora ibiterasoni vyahora bikorwa na leta ya CNDD-FDD. Muri ano makuru navyo nyine turaza kubigarukako, ibi n'ibindi tutakubwiye mfunyapfunyo turaza kugenda turabigarukako mu buryo bw'idonido. Nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, wabanza ugafyondako kugira ngo igihe cyose uronse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uzuba mu wa mbere bashikirwa navyo. Kubera iki Perezida wa Union Africaine atatumiwe mu nama ya G7? Mu nama y'abakuru b'ibihugu rutura bigize G7 yabaye muri ino ndwi mu Bufaransa, Perezida Evariste Ndayishimiye yarongoye ubumwe bwa Afurika ntiyatumiwe nk'uko vyahora bigenda. Muri Afurika hatumiwe Perezida William Ruto wa Kenya na Perezida
Abdel Fattah al-Sisi wa Misiri. Egypt ni gake cane muri iyi myaka nyine umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika UA adatumirwa mu nama mpuzamakungu ihambaye. Ubu vyasa n'ivyabaye umugenzo ko buri mwaka umukuru wa UA atumirwa mu nama y'abakuru b'ibihugu 7 rutura mw'isi bigendera ku matwara ya demokarasi bita G7: USA, France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Japon, Canada. Hariho bishika gake cane igihugu kiberamwo inama kigahitamwo kudatumira perezida wa Union Africaine, ahubwo bagahitamwo uwundi mukuru w'igihugu wo muri Afurika ico gihe kiba kibona ko afise akamaro kurusha uwo nyine aba arongoye ubumwe bwa Afurika. Ariko kenshi hasigaye hatumirwa perezida wa Union Africaine n'abandi bakuru b'ibihugu bakeya muri Afurika. Kuva muri 2015 tubibutse yuko Evariste Ndayishimiye yabaye uwa 4 adatumiwe mu nama ya G7 mu bagiye bararongora Union Africaine. Muri 2015 Ubudagi bwaranse gutumira perezida Robert Mugabe wa Zimbabwe niwe yatwara UA yari asanzwe ariko ibihano vy'amakungu. Muri 2021 Ubwongereza ntibwatumiye perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yari arongoye Union Africaine. Ico gihe bwahisemwo perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo. Mu mwaka uheze Canada ntiyatumiye perezida Joao Lourenço wa Angola yari arongoye Union Africaine. Canada yahisemwo Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo. Abandi bose barongoye Union Africaine baratumiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu vya G7. Perezida Idriss Deby wa Chad yaratumiwe muri 2016 mu Buyapani. Perezida Alpha Conde muri Guinea yaratumiwe muri 2017 mu Butaliyano. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yaratumiwe muri 2018 muri Canada, yongera aranatumirwa mu mwaka ukurikiye mu Bufaransa naho yari yahejeje ikiringo. Perezida Abdel Fattah al-Sisi wa Misiri yaratumiwe mu Bufaransa muri 2019. Muri 2020 inama yarasivye kubera coronavirus. Perezida Macky Sall wa Senegal yaratumiwe mu Budagi muri 2022. Perezida Azali Assoumani wa Cameroon yaratumiwe muri 2023 mu Buyapani. Perezida Mahamadou Ghazouani wa Cameroon yaratumiwe muri Cameres yatumiwe muri 2024 mu Butaliyano. Ijambo ry'umukuru w'igihugu ritera rita agaciro kudatumirwa kwa perezida Evariste Ndayishimiye birafise ico bivuze. Igihugu kiberamwo inama nico gitumira abandi bakuru b'ibihugu batari muri G7, nico cihitiramwo abo kibona ko bafise akamaro canke bafise ijambo. Perezida wa Union Africaine iyo adatumiwe nuko igihugu kitumira kiba kibona ko ataco azokungura bagenzi we. Kenshi ubutumire aba afise umutumire aba afise ikiganiro aza gutanga ku bandi bakuru b'ibihugu bari ngaho. Inama ihambaye ikurikira mu kiringo ca perezida Ndayishimiye ni y'abakuru b'ibihugu 20 bifatwa ko bikomeye bita G20. Yo itegekanijwe muri Kigarama mu mwaka wa 2026 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubumwe bwa Afurika bufatwa ko buri mu bagize
G20. Twizere ko aho Perezida Ndayishimiye azoba ari, mu bisanzwe inyungu igihugu gikura mu kurongora Union Africaine harimwo ivyo vyo kwitaba inama zihambaye mw'isi, usanga ubundi ico gihugu kitoshoboye kujamwo. No kuvuga ko nk'ubu Uburundi bwaraye buhomvye kwicarana no kuganira n'ivyo bihugu indwi mw'isi. Muri kino gihe uko Perezida Ndayishimiye afashe ijambo, abarundi basigaye bakuramwo inkuru zo kuba baritwengera gusa. N'ubwa mbere mu mateka y'igihugu dufise umukuru w'igihugu abarundi bita ko ari umukomediye gusa. N'ubwa mbere ijambo ry'umukuru w'igihugu ritaye agaciro ku rugero rungana gutya. Birumvikana ko n'amakungu adaheza ngo ahe agaciro kanini ijambo rya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubundi vyoba vyaragenze gute kuki Ndayishimiye muri kino gihe ageramiwe ahantu hariho hose? Twari twababwiye ibijanye n'ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'Uburundi, indyane zikomeye cane ziri hagati ya Eklezia Katolike ndetse na Ndayishimiye. Mbere yuko tugaruka muri ka kamaramaza kariko karavugwa muri CNDH, reka tubanze twongeye tugaruke kuri aya makuru nyine abandanije kuvugwa cane ku cyuka kibi kibandanije gututumba hagati ya Ndayishimiye ndetse na Eklezia Katolike igize 70% vy'abarundi. Kuri ubu ngubu Ndayishimiye afise ubwoba bwa 2027. Ndayishimiye yagiriza abasenyeri Katolika guhindura ubukene politike no gutuka leta. Bujumbura kuwa 16 Ruheshi umwaka wa 2026. Tubibutse yuko umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye aranegura cane amashirahamwe amwe yigenga, cane cane inyifato ya Eklezia Katolika ayagiriza guhindura ikibazo c'ubukene politike no kwiguma banegura inzego za leta ku mugaragaro. Ayo majambo yavuze kuri uyu wa mbere mu nama igira 9 y'umurwi w'igihugu ujejwe imibano CNPC yabereye ku kirimba c'umukuru w'igihugu Ntare Rushatsi Bujumbura, umurwa mukuru w'ubutunzi bw'Uburundi, hari ivyicaro vy'amashirahamwe y'umuryango mpuzamakungu ONU n'uburongozi bukuru bw'igihugu. Iyo nama yitabwe n'abagize leta batari bake, bafatanyabikorwa mu vy'ubuhinga n'amafaranga hamwe n'abajejwe intwaro. Mw'ijambo rirerire ryamaze amasaha arenga 5, Perezida Ndayishimiye yaraneguye ico yise akamenyero k'amashirahamwe amwe ko kwigumira mu kunegura leta atabikorwa bifatika vyo gufasha canke guteza imbere igihugu ayo mashirahamwe ariko arakora. Yagize ati mwiyumvire ishirahamwe rigenga rikora gusa ibikorwa co gutuka canke kunegura leta, ata kindi gikorwa ciza rikora, ahubwo niberekane akarorero mu guteza imbere abanywanyi baryo, niho tuzovyumviriza. Umukuru w'igihugu abona ko hari inzego zimwe zishingwa zifise intumbero nyamukuru yo kunegura inzego za leta, ata ruhara rugaragara zitanga mu guteza imbere imibano. Eklezia Katolika yageragejwe n'ishirahamwe Evariste Ndayishimiye asanzwe yagiranijwe n'ishirahamwe Murantunga Eklezia Katolika. Evariste Ndayishimiye asanzwe ari umukatolika yuzuye, yaraneguye mu buryo butaziguye Eklezia Katolika, ayifata nk'ishirahamwe nk'ayandi, mu gihe yanegura bimwe mu vyiyumviro vy'abayirongoye. Yagize ati raba nk'ishirahamwe rya Eklezia Katolika rifise abarenga ibice 70% by'abarundi mu Burundi. Mwiyumvire iyo rivuga riti sinshaka ko haba hari
umukene mu banywanyi banje Uburundi bwoba busa gute yemwe. Yaciye kandi abaza uruhara rw'abayobozi bamwe b'amadini mu ngorane z'imibano igihugu kirimwo. Yagize ati uzokumva umwepiskopi avuga ko inzara iri mu gihugu kandi abanywanyi biwe ari bo bashonje, ntazi igikorwa ciwe akora iki kugira ngo abanywanyi biwe bakore, maze ahamagarira amashirahamwe kubanza gusukura imbere y'inzu yayo. Ayo majambo avuzwe mu gihe c'amatati. Aya majambo avuzwe mu gihe haciye iminsi mikeye hasohowe itangazo ry'inama nkuru y'abasenyeri Katolika b'u Burundi sekabu ryerekeye ishusho iteye amakenga y'ubuzima bw'ubutunzi n'imibano mu gihugu. Mu nama rusange yabereye Bujumbura ku igenekerezo rya mbere gushika igenekerezo rya 5 Ruheshi, abasenyeri bavuze ibura ridahera ry'ibitoro n'imiti, iduga ry'ibiciro, kononekara kw'inyubakwa kw'ibikorwa remezo hamwe n'uguhunga kw'abafise ubuhinga bakagombye kuba bafashamwo igihugu. Muri iryo tangazo barerekanye impungenge ziva mw'itorwa ry'ibiziga mu bice bitandukanye vy'igihugu, ibintu babona ko vyerekana ingorane zigihari mu vy'umutekano no gukingira abanyagihugu. Ubucuti busanzwe burangwa n'indyane hagati ya Kiliziya Katolika ndetse na leta. Imigenderanire hagati y'abategetsi b'u Burundi na Kiliziya Katolika yama irangwa no kutumvikana cane cane ku bibazo bijanye n'intwaro ibereye, agateka kazina muntu hamwe n'ingene abanyagihugu babayeho. Ivyiyumviro vy'inama y'abasenyeri binegura intwaro akenshi bituma abategetsi babishura, bamwe muri bo bakagiriza abarongozi b'amadini kurenga ku ruhara rwabo rwo kwitaho impwemu. Ku ruhande rwabo abasenyeri Katolika baguma bahamagarira ubutegetsi kugira intwaro ibereye, kubahiriza umwidegemvyo w'abenegihugu no gufata ingingo zihuta zo guteza imbere ubuzima bw'abanyagihugu. Inyishu y'abasenyeri iracarindiriwe. Mu gihe iyi nkuru yashirwa ahabona, inama nkuru y'abepiskopi Katolika b'u Burundi ntiyari bwagire ico ishikiriza muri ayo majambo. Mu bisanzwe abasenyeri b'u Burundi bakunda kuvuga nk'urwego rumwe aho kuvuga umwe wese akwiye. Tubutse yuko nyine ku munsi w'ejo hari kw'igenekerezo rya 18 ariho Musenyeri Joachine wa Diocese ya Muyinga yabwiye Ndayishimiye yuko atakagombye kuba agengwa n'inda canke ari umukunzi w'inda amaso ku yandi. Amajambo yavyuye ukwibaza kugene Musenyeri Ndayishimiye biribuze kugenda mu gihe havugwa yuko mu gihe himirije amatora Kiliziya Katolika akaba ari ifise igice kinini c'abanyagihugu, ibintu bishobora guhindukira kuri Ndayishimiye umwanya n'umwanya. Inama ya CNEPC, inama rusange igira 9 y'umurwi w'igihugu ujejwe gukingira imibano, yarabaye irongowe n'umukuru w'igihugu, yitabwe n'umushikiranganji ajejwe imibano, abafatanyabikorwa mu vy'ubuhinga n'amafaranga hamwe n'abaserukira inzego zo mu ntara no mu makomine. Umurwi ufise igikorwa co guhuza no gutunganya imigambi y'imibano no gukomeza uburyo bwo gukingira abatishoboye nk'uko nyine bisanzwe vyabaye. Reka tugaruke kuri ka kamaramaza kariko karavugwa mu murwi w'igihugu ujejwe gukingira agateka kazina muntu CNIDH. Bitera soni kuri uyu murwi, umwe mu ndongozi nkuru avuga ko yagize uruhara mw'inyuruzwa ry'umwe mu bakozi. Bujumbura kuwa 16 umwaka wa 2026 Ruheshi, umurwi w'igenga w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNIDH
uri mu rundi ruhagarara bamwe mu bakuru b'uwo murwi basaba ko urugendo rwari ruteguwe i Geneve kuva ku 20 Ruheshi gushika ku wa mbere Mukakaro 2026 rw'umunyamabanga mukuru Mupfasoni Chantal Bakamiza ruhagarikwa bamwagiriza ko afitaniye isano n'amatohoza ariko akorwa kw'inyuruzwa ry'umukozi. Mw'ikete ryanditswe ku wa 12 Ruheshi umwaka wa 2026 rikarungikirwa umukuru wa CNIDH Musenyeri Blaise Nyababo. Abakuru batanu bashizeko umukono aribo Didas Sunzu, Ornella Mugisha, Felix Mwimpundu, Felicite Rukundo na Philibert Manirakiza basavye ko urwo rugendo rw'akazi ruhagarikwa. Bavuga ko umunyamabanga mukuru ashobora kuba afise uruhara muri dosiye y'inyuruzwa rya Shadia Mukaremera. Umukozi wa CNDH yaburiwe irengero kuwa 25 Ruhuhuma mwaka wa 2026. Bavuga ko Chantal Bakamiza ariwe muntu wa nyuma yari yavuganye n'uwo mukozi imbere y'uko aburirwa irengero igihe yariko aja ku kazi. Abo bategetsi bavuga ko kubera hari urubanza n'itohoza bikiriko biraba bikeneye ko hagirwa ubwitonzi, bafise impungenge ko urugendo rwo kuja mu mahanga rwoshobora gutuma itohoza rigorana canke rikabangamira kumenyekana k'ukuri. Bibukije kandi ko umunyamabanga mukuru ari mu bantu bamaze kumvirizwa n'abariko barakora amatohoza ku rutonde rw'abantu 6 bamaze kubazwa muri iyo dosiye. Muri iryo kete nyine abo bategetsi ba CNDH bavuga ko atari intambwe ya mbere muri Ntwarante 2026 bari basanzwe barandikiye ubuyobozi basaba ko urwo rugendo ruhagarikwa, ariko ico cifuzo nticashizwe mu ngiro. Basaba rero umukuru wa CNDH guhagarika urugendo rw'i Geneve. Bavuga ko iyo ngingo yoshobora gufasha kubungabunga isura y'uwo murwi no gutuma amatohoza abandanya mu cuka ciza. Umurwi usanzwe ubangamiwe n'ingorane ziri muri wo. Izi ndyane nshasha zibaye muri CNDH mu gihe isanzwe irangwamwo indyane zikomeye mu bawugize. Mu bihe biheze uwo murwi waranzwe n'ingorane zijanye n'intwaro ibereye hamwe no kutumvikana hagati y'abakozi. CNDH iracakorwako n'ingaruka zigenda ry'uwahoze ayirongoye Dr Sixte Vinyini Muraba yavuye muri ico cicaro muri Ndamukiza mwaka wa 2025 yagirizwa gusesagura amatungo nk'uko amakuru atandukanye abivuga. Yaravuye mu gihugu mu buryo bwateye impari, ubu akaba ari mu gihugu c'Ubusuwisi. Izo ngorane zatumye ubuyobozi bwa CNDH busubiranamwo ubu uwo murwi ukaba urongowe na Musenyeri Blaise Nyababo mu gihe hari gutandukana kw'ivyiyumviro mu bawugize. Ikibazo gihungabanya isura ya CNDH, ikibazo c'inyuruzwa rya Shadia Mukaremera kirabandanya gutera ibibazo n'amakenga menshi muri CNDH. Abo bategetsi bashize umukono kuri urwo rwandiko bavuga ko amakuru amaze kumenyekana gushika ubu atanga imvo zikwiye zo guhagarika ingendo zose zo mu mahanga zerekeye abantu bavugwa muri iyo dosiye. Inyishu ikirindiriwe. Igihe iyi nkuru yashirwa habona nyine ubuyobozi bwa CNDH ntibwari bwagire ico bushikirije ku
ku byo bwagirizwa, bamwe n'abandi babona yuko CNDH nayo nyine yoba yaratanguye gukorana vya hafi na bamwe mu bakozi b'iperereza ndetse na leta ya Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu leta akaba ariyo ifata ingingo, mu gihe CNDH ari umurwi wakagombye kuba wigenga kugira ngo utunganirize abanyagihugu. Kandi turaza no kubabwira andi makuru menshi tutabashije kubabwira bivanye n'ikibazo c'umwanya muto, kandi turaza kubabwira ku bindi biriko biravugwa cane mu Burundi, cane cuka kibi kibandanije gututumba hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abafatanije kurongora igihugu n'amashirahamwe yigenga. Ni mu gihe himirije amatora mu mwaka wa 2027. Turaza kubigarukako mu yandi makuru turiko turategura ibihe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.